Ndasubiye kubaha ikaze mu kiganiro Inside Sport nyuma y'akakaruko gatoyi mwariko muboneramwo mbere ibitari bike bijanye n'ibiranga imigwi imwe mu gihugu cy'Ubwongereza mwaciye mutahura nayo babwiye mu ntango kino kiganiro yuko mu gice ca kabiri nzo kuba ndi kumwe na mugenzi wanje Ale David kugira ngo tuze kuyaga hanini kubijanye n'ihiganwa ryo mu gihugu cy'Ubwongereza ni rimwe mu mahiganwa arabwa n'abantu benshi cyane ku isi mugabo se nibaza David abarira aba bose yuko bazi byinshi. David mbaze ndakuramutse mu Prosper umeze neza no kuri n'amahoro samedi weekend itanguye muzuri itanguye neza meze neza naramutse amahoro ingandi muzima nivyo gushimira uhoraho no gushimira uhoraho kubona twaramutse amahoro tukaba tugeze amasaha tumeze neza uko na jewe meze neza mu kanya wabonye ko twariko tuyaga ibijanye na boxe twari kumwe na wa mwigeme yavyifatamwe neza cyane mu rukino rwa boxe yari kumwe n'umumenyereza wiwe mugabo muri kano kanya naho tugomba nkuko naremeje kubivuga dukubitire mu gihugu cy'Ubwongereza. Abatari bake ngira ngo barabizi urukino rw'umupira w'amaguru rwatanguriye mu gihugu cy'Ubwongereza neza cyane kandi gushika no munsi ihiganwa ryaho bita Premier League niryo higanwa rirabwa n'abantu benshi cyane ku isi ni naryo higanwa mbere rimwe amafaranga menshi cyane kurusha yandi ku isi. David duhere ku ntango abariko bararaba Inside Sport twarababwiye yuko muri kino kiganiro tuzokwinjira mu mizi uno munsi twabwiye ko tubayagira kubijanye na Premier League twinjira mu mizi gose hariya mu mizi y'iyo nkuru tubwire duhere ku ntango David umupira mu gihugu cy'Ubwongereza iri higanwa turaba no munsi kumburengira ngo ntiryatangwe rimeze uku tubwire intango yaryo neza na neza byari bimeze neza cyane ndagushimira Hanyuma Prosper intango yiri higanwa ubwa mbere na mbere hatanguye ihiganwa gihitwa mu bisanzwe First Division hari mu gihumbi kimwe n'amajana 888 ico gihe ni yari football novuga yuko yari gizwe ihiganwa yari gizwe n'imigwi 22 muri migwi 22 twarabona imigwi iguma igaruka uyu munsi ndavuga nk'izina rya Arsenal ndavuga izina rya Manchester United. Burya football mu Bwongereza yarahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye ndavuga ikibazo censhi bitiriye mu gifaransa ati hooliganism benshi barasibiza ati hooliganism ni iki hooliganism ndoko ni ryazina havamo hooligans n'umuntu akora donc ibidakogwa muri stade amabi kugwana kugira influence canke kugira ashira inguvu gose ku ma resultat ashobora kuva mu kibuga umugwi we nimbutsinzwe hategereza kuba intambara ndagaruka kandi ivyo vyarabaye igihe kitari gito gose gushika mu gihumbi kimwe n'amajana 980 na gushika naho tuza kubona neza yuko umupira w'amaguru mu Bwongereza amigwi myinshi yarafatiwe ibihano ndahera ku mugwi wa Chelsea vyayitumye ijya mu cicaro ca kabiri bayifatiye ibihano ngaruka gose ku mugwi wa Liverpool aho vyatumye haba ico no kwita ibihano bidasanzwe ku rwego rw'iburaya ico hari igikumbi kimwe n'amajana 985 muri stade y'Uburigi yitwa Stade Roi Baudouin i Bruxelles mu mugwa mukuru wa Belgique ico gihe Liverpool kikina final n'umugwi wa Juventus ndetse bagira ko baranayitahana habaye imvururu ndetse abantu bashika kuri 56 bagira ko barapfa amajana 453 barakomereka urumva yari bilano uvuga canke ibiharuro biteye ubwoba kuko ubonye imivyimba y'abantu ishika kuri 50 na bivanye n'urukino rw'umupira urukino twese tugenda gukurura kugira turyoherwe turabe ico no kwita spectacle ivyo bimaze kuba UEFA yaciye ihagarika imigwi yose yo mu Bwongereza yikina Ligue des Champions ico gihe yitwa Ligue des Champions ico gihe yitwa Coupe de Club Champions ico gihe hose muri uwo mwaka bose barahagarika donc UEFA cihagarika urwego rw'iburaya rujejwe umupira w'amaguru irahagarika ico no kwita imigwi yose mu Bwongereza iparticipa canke ifa donc iyo yasitike yo kushobora kuja muri ayo mahiganwa ivyo bibaye uko iki cyahakurikiye ntivyahagarikiyaho kuko mu gihumbi kimwe n'amajana 981 Liverpool nyene iri kwirakina ico no kwita kimwe ca kabiri gishiri ca nyuma demi final ya Coupe d'Angleterre uyu munsi yitwa FA Cup bariko bakina n'umugwi wa Sheffield muri stade ya Sheffield hafi yaho stade yitwa Hillsborough Liverpool uko nyene aba hooligans babo abafan babo basubira gutana mu ndase n'abafan ba Sheffield ico gihapfuye abantu bashika kuri 76 abantu amajana 7 barakomereka urabona neza yuko ni ibintu vyatumye umupira w'amaguru utera nk'usubira inyuma nibigiye yuko turinje mu mwaka w'imyaka y'ibihumbi kimwe n'amajana 990 aho ata equipe nimwe mu Bwongereza ishobora kuja mu mahiganwa y'Iburaya nta nimwe imyaka 6 yose irarangiye guhera ibihano bafatiye bivanye n'izo mvururu batera ku kibuga neza cyane umwe mu basanzwe barongoye televiziyo yari ikomeye gose ico gihe mu Bwongereza London Weekend Evening uwo nawe se wundi yari Greg Dyke
abifatikanyije na Football Association kuko niyo yari itwaye umupira w'amaguru ico gihe iki cyitwa First Division mu gihugu cy'Ubwongereza abifatanyijemo na Football League vyari novuga zari instance zibiri zari zikomeye mu gihugu cy'Ubwongereza bagira uku bicara hamwe na Greg Dyke bicara hamwe n'abasanzwe barongoye Greg Dyke yararongoye televiziyo yitwa London Weekend Evening. Ukiri ngaho nyene David no kuvuga ko imbere yuko uyo mugabo atwaye televiziyo ahuriye n'abasanzwe bajeje umupira cyangwa barongoye imigaho mu Bwongereza mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza nta sponsoring nta madroitere nta na kimwe cyari gihari nta sponsoring bari bafise barakina uko nyene bakerekana imigwi uko nyene bagakina atagafaranga binjiza muga kuri iyo cico ciyumviro bicara hamwe hari mu mwaka wuhaho David ico gihe hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 992 aho vyatangura neza hari mu kwezi kwa kabiri itariki 16 baricaranye igihe cy'itariki 20 ari football abasanzwe bayoboye Football Association Football League mu gihugu cy'Ubwongereza abasanzwe bayoboye ya migwi itanu rutura muri ico gihe muri uwo mwanya kuko uyu munsi ko turabona ihindagurika ico gihe yari migwi itanu rutura ndavuga Manchester United Liverpool Arsenal Tottenham Hotspur na Everton iyo yari migwi ku gihugu cy'Ubwongereza ikomeye gose muri ico gihe baricara hamwe basangira kayi bavuga ati bagabo nta kuntu umupira w'amaguru twogira rentable twogira ikintu gishobora kwinjiza agafaranga amahera akinjira abantu bakine gusuko mugabo abantu barorera umupira mugabo n'akanoti kinjire neza cyane bavyumva kumwe acha bicisha hehe mu mateleviziyo amateleviziyo hazoba televiziyo imwe ifata inkino zose izokwerekana inkino zose izafashe ya mbere muri uwo mwanya yari Sky Sport uyu munsi tubona na ITV iyo bace bayegeze inyuma tunaza kubibabwira imbere na BBC yo yari ifise ico no kwita amahera yatangagera ku miliyoni 160 z'amafaranga y'amapound ifaranga rikoresha risanzwe rikoresha mu gihugu cy'Ubwongereza ntibibaye uko baraganiriye amasezerano atewe kw'igikumu itariki 27 z'ukwa gatanu 1992 niho FA Premier League yabona izuba niho izina rirahinduka riva muri First Division rija muri FA Premier League bamaze kuja muri FA Premier League cyahabaye niki nuko hari amategeko amwe yagiye arahinduka navuze mu ntango yuko imigwi yari 22 ihiganwa ritangura muga hamaze kubitwa FA Premier League ihiganwa rya mbere barikinye bitwa ari bafise ico no kwita imigwi 22 muga ku mwaka ukurikira ihiganwa ry'igihumbi kimwe n'amajana 993 rigana igihumbi 1994 niho imigwi yagiye kuri 20 bivanye ariko FIFA ibabwiye ati mutegereza kuja hamwe n'iyindi mahiganwa y'Uburaya mukagira imigwi 20 apana byo kurenza ngo mwebwe murenza abandi atabandi bashikana batabarenza imigwi 20 neza cyane bibaye uko umugwi wa mbere ndakubwira watangwa gutwara iryo higanwa wari umugwi wa Manchester United Sir Alex Ferguson kuri saison yiwigira gatanu amenyereza uwo mugwi atagikomba aratwara agira katwara igikombe ca mbere ca FA Premier League ndetse n'amateka turi ku amateka yagiye hari mu mwaka wuhaho hari umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 993 niho yatwara ico no kwita irihiganwa ku curo yabo ya mbere yitwa ihiganwa rimeze ukuturizo no munsi neza cyane urabona neza yuko amaze gutwara iryo higanwa uwitwa Brian Christopher Dean yakina mu mugwi wa Sheffield ico gihe yagira ibihe vyiza yari equipe ikomeye gose niho yasinze igitsindo ca mbere ntibigiye yuko akanoti karatanguye kwinjira amateleviziyo ariko amadroitere n'amahoro neza cyane bigenze uko ikinyobwa gikomeye twofunga tufata ati Amstel yino igomba sponsorize dufate nka Primus League nk'igano ryo mu mupira w'amaguru mu gihugu cyacu nkuko tubibona uyu munsi ikinyobwa Primus cyamaze kugifata ikinyobwa cyitwa Carling ni kiyeri cyo mu gihugu cy'Ubwongereza kigira uko kivuga ati nje ndashizemo amahera nzora ndaba sponsoring ku mwaka wa kabiri wa FA Premier League basinya amasezerano agera ku myaka 7 donc ihiganwa ryarangira ihiganwa ry'ibihumbi 2021 niho amasezerano yarangira ya Carling yo gufasha ihiganwa rya FA Premier League ni naco ro bace bayizi na guhera mu gihumbi kimwe n'amajana 994 gushika 2001 aho yitwa Carling the FA Carling Premiership Premier League ni ryari bwo rije ko neza muga yari Premiership the FA Carling Premiership birabandanya
Premier League iziraronka ico no kwita uburyo bugiye butandukanye ndavuga amateleviziyo acatangura kuza ari menshi ndavuga amateleviziyo bari bamaze kubona yuko inoti bayishizemwe nabo nyene bunguka gose kuko burya ni imwe mu mahiganwa yadandazwa ku rwego rw'iburaya ntitutangura kubibona ubu no mu myaka y'inyuma kuko hose wasanga nk'ibihugu hose sanzwe bivuga nk'icongereza benshi baraba ico no kwita televiziyo yitwa BBC televiziyo yitwa Sky nivyo ntihari bwatangure kwemeta gushira no kwita amasanamu yabo gose mu bihugu bigiye bitandukanye muga mu bihugu biteye imbere bararaba ico no kwita iryo higanwa bibandanyije uko ni televiziyo yitwa Sky Sport bagiye inama yitwa BT Sport baja hamwe mu mwaka w'ibihumbi 2000 na kangahe mwaka w'ibihumbi 2004 kugira bashobore kuraba ingene bofata ico no kwita amasanamu baravye amasanamu baraganira n'abasanzwe barondera Football Association na Football League ico gihe bari bakifise ntivyagenda neza barayaga neza urabona neza yuko mu myaka y'imbere novuga mu mwaka w'ibihumbi 2006 niho ico no kwita amasezerano yaciye aja hamwe amaze kuja hamwe urabona neza yuko ni Sky Sport na BT Sport uyu munsi kugeza n'uyu munsi niwe afise ico no kwita Amadroit TV Amadroit TV ni uruhusha gukwerekana amasanamu uruhusha gukwerekana amasanamu bimwe iyo uwunda yakeneye ateza kuyasaba kuri wa wundi afise droit afise uburenganzira bwo ugasanga cyazigurisha mbere no ku mateleviziyo atandukanye neza cyane bigenze uko aho hambavu amazina agenda arahindagurika guhera mu 2001 gushika mu 2004 ni Barclays Card biciye nkuko twavuga uyu munsi za Pesa Flash ishobora gufata iganwa Barclays Card ishiramo amahera com sponsoring nkuko twayibonye mu mwaka wa Carling ifata ico no kwita iya mbere kugira ishobore gufasha irihiganwa ihiganwa bararihindura izina yitwa Barclays Card Premiership ariko mu mwaka w'ibihumbi 2004 niho ibanki ikomeye yo mu gihugu c'Ubwongereza yitwa Barclays Bank iraza ija muri Football Association na Football League bagira amasezerano bamaze kugira amasezerano ihiganwa cyari rahindura izina niho twabonye mu myaka y'inyuma kuva mu 2004 gushika mu 2016 aho igipira w'amaguru mu Bwongerezwa waza kubona mu masanamu y'imbere harazi ico no kwita ikirogo canke igicapo c'intare nico gicapo c'iyo bank yitwa Barclays Bank mu nyuma izina cyarifatwa do FA Barclays Premier League ariko ivyo ntibibaye uko mu 2016 bimaze kugenda uko Premier League bivaye n'agafaranga baze barinjiza baravuga ati ubu dushaka kwigenga gute dushaka ihiganwa ryacu ryitwe FA Premier League bimaze kugenda uko barabihuriza ko baravyemeranya kuko amafaranga ntiyava gusa mu sponsoring twavuze neza yuko intango yiyo vyavuye bigenze uko mu mwaka wa 2016 bihinduye izina baratandukanye na Barclays mugabo urumva iracafise ukuboko muga ntifise ukuboko nk'ubwa mbere bigenze uko amateleviziyo atandukanye mu Bafaransa nabo bati twahashitse ni Canal ni SFR Sport amateleviziyo mu mateleviziyo akomeye gose Bein Sport uyu munsi batanga ico no kwita imiliyoni zigera ku majana 6 z'amafaranga y'amanyaburaya kugira bashobore kuronka amasanamu y'ihigano ryo mu gihugu c'Ubwongereza Canal ubwayo yitanga amahera agera ku miliyoni 120 y'amafaranga y'amanyaburaya urumva hose akona agafaranga kagiye karinjira mu mupira w'amaguru hariya mu gihugu c'Ubwongereza neza cyane nuko uratubwiye iyo ihiganwa ryavuye kugeza uno munsi uko rimeze hanyuma ikibazo abantu baca bibaza David baravuga ati mbega ko umupira wo mu gihugu c'Ubwongereza nkuko tuvyumvise bitubwiye neza winjiza amafaranga menshi ku madroitere mbe kubera iki bidakunda mu bindi bihugu kubera iki bidakunda muri Espagne kubera iki bidakunda mu Bufaransa kubera iki bidakunda muri Serie A mu Butaliyano kubera iki bitaba muri Bundesliga mu Budage neza cyane bitandukaniye hehe uyu munsi mu gihugu c'Ubwongereza barumva yuko amahera yinjira biciye mu madroitere equipe yose tegereza kuronka Football Association bategereza kugira amahera batanga muri federation ayandi mahera asigaye baravuga yuko akora donc muri stade yabo donc abasanzwe bakora stade irukwaye amateleviziyo arukwaye equipe urukwaye na Football Association donc ifiganwa donc federation tegereza kuronka amahera bitandukanye gose no muri Espagne muri Espagne uyu munsi aba diffuseur cyangwa abasanzwe berekana
amasanamu ni televiziyo yitwa SPN burya DSTV canke ama televiziyo agiye atandukanye iyo bashatse kugura ihiganwa donc urukino rukomeye baca kuri SPN ni televiziyo mu gihugu cya Espagne televiziyo mu gihugu cya Espagne baronse icyo no kwita ayo masanamu yo kwerekana biciye muri chaîne yitwa 70 Sport 70 Sport yarashatse kugura amasanamu yo mu gihugu cy'Ubwongereza ariko amahera babaciriye amahera menshi baca barabiheba bacaja muri Espagne Espagne uyu munsi ijya migwi iri hasi iyo ntironka agafaranga cyo kimwe nka Real Madrid cyangwa FC Barcelona FC Barcelona ironka ijana ku ijana y'amahera yinjiye mu madroit TV bivanye nawe twakinye wewe dufate uri Valence dufate nk'umuguri hasi Real Betis twe turakije FC Barcelona nimba dukinye jewe FC Barcelona nza kuronka ijana ku ijana y'amahera droit television yatanze jewe kwereka intaronka je Betis Sevilla donc we biza gucyahe mu publicité donc championnat Espagne bifise uyu munsi championnat Espagne irafashwa cyo no kwita na bank yitwa Caixa Bank ni bank novuga yuko itanga amafaranga urabona neza yuko nimwe mu ma bank yapuya gose cyangwa afasha gose imigwi ikomeye Odi itanga amahera kuri ya migwi ikomeye ndavuga Real Madrid FC Barcelona donc iyo migwi ibiri yonyene uza gusanga rero uyu munsi biza gutera ingorane muri Espagne ndetse no mu myaka y'inyuma hashatse kuba Maghreb bitandukanye gose no mu gihugu cy'Ubwongereza mu gihugu cy'Ubwongereza we dukinye ni 50-50 50-50 nimba twakinye je na wewe baca bara stade yawe abantu yakira yego nimba ari twakinye na Manchester wori Crystal Palace ukakina Manchester United stade yabo yinjiza abantu ibihumbi 78 Old Trafford sintuza kuronka 50-50 je natwara 70 nako twara 30 muguru mva ari cyo kurako sico kimwe no mu gihugu cyo muri Espagne no mu gihugu cyo muri Espagne wewe waraba amahera yinjije cyangwa stade afise ingene ingana waza gutwara agafaranga kose ego nuko Davi uratuyaga ibitari bike abantu barahamenye ibitari bike bijanye n'umupira w'amakuru mu gihugu cy'Ubwongereza mugabe ikindi kintu abantu bakunda kwibaza Davi reka mbe umuporte parole w'abantu ko bose badashobora gushika ngango babikubaze ihiganwa ryo mu Bwongereza biravugwa uno munsi yuko ari ryo higanwa rikomeye cyane watubwiye yuko ari ryo higanwa ryinjiza amafaranga menshi bivanye n'amadroit tele n'amasponsoring mugabo ugiye kuraba neza abakinyi b'ibihangange ku isi si benshi bakina mu Bwongereza ni kubera iki we si benshi bakina mu Bwongereza bivanye nico no kwita ubukomezi burimo ubukomezi ndabicisha ubukomezi ndabicisha muri iyo myaka 10 heze urabona neza muri classement ya Ballon d'Or nta mukinyi wo mu Bwongereza turabona canke tubone nk'incuro zitatu baja muri batatu ba mbere biva kuki uyu munsi uri kuraraba nibaza neza yuko umukinyi aheruka kuronka Ballon d'Or akina mu gihugu cy'Ubwongereza yari Cristiano Ronaldo mu mwaka wa 2008 uyu munsi bitandukanye no muri Espagne ni ya migwi ibiri yaranze icyo no kwita kahise ku mupira w'amaguru Real Madrid na FC Barcelona kandi uri kuraraba uyu munsi ni ya migwi icyo no kwita ifise ukuboko kunini kuri FIFA bitandukanye gose no mu gihugu cy'Ubwongereza nta mustar ahari mu gimigwi yabirakomeye uyu munsi muri Premier League uyu munsi ikintu gihari uraza kubona neza yuko n'imigwi ya muri Champions League muri myaka iheze ntibashika kure bivana donc biza gutanga icyo no kwita isanamu yuko hageze yuko barondera babakinyi b'ibihangange cyangwa babakinyi no vuga yuko abari ku rwego rwo hejuru so kuvuga nabo ngo bari ku rwego rwo hasi bari ku rwego rwo hejuru mugabo kubera batashitse kure muri Champions League uraza gusanga yuko batatu kubwira baronke biraza kuba bigoye peut-être hari n'igihe mu myaka y'inyuma bigeze ko banidoga igihe nk'umugwi nagoye nk'akarero nk'umugwi wa Chelsea warashitse finale yatwaye Champions League 2012 uraza gusanga muri equipe type ya FIFA atamukiye n'umwe wa Chelsea arimo donc urevana na saison mu mwagize muguru kuraraba uyu munsi beroshe gose kuri Real Madrid kwishoye kujya kuri stade ya equipe kanaka bo muri no myaka ingahe itani heze bagira iki barabasumvye bafise les meilleurs joueurs les meilleurs entraîneurs donc abamenyereza ku rwego hejuru mu Bwongereza uraza gusanga uyu munsi nto bavyijukiye bafise abamenyereza bakomeye bafise n'abakinyi bariko barazana abakomeye uyu munsi nto genda gukura muri Liverpool umukinyi nka Mohamed Salah ngo mutware atacu uri kuramwereka gikomeye projet yawe ikomeye vyari vyitandukanye gose no myaka 10 heze nko muri 2010 uraza gusanga abakinyi benshi mu Bwongereza bari baragize iki bari baragiye Liverpool yegeze ku ifisi yo kwita abakinyi bakomeye mugani cyabaye nticabujije ko badandaza ndavuga nk'izina rya Xabi Alonso twamwaje muri Real Madrid agera katwara decima ndavuga Luis Suarez ndavuga abakinyi ba Raheem Sterling ntashobora kuhagumana donc ndavuga abakinyi bagiye barava muri Liverpool bagenda handi ba Coutinho byari bigoye kugira ashobore kubagumana muri Manchester United Cristiano Ronaldo
donc byaravuye gose na cyane cyane ngarutse nkingira indani mu by'ubutunzi crise économique yabaye mu 2008 crise économique yatumye cyo no kwita bajya sponsoring bama equipe bajya batanga amahera bijya vyandiko bambara imbere kuri equipe nka Manchester United yarahombye gose kuko nka sponsoring bari afise officiel ya Lotto voilà yari assurance américaine nkuko kwa Sokabo ino yitwa AIG AIG barahombye gose biza gutuma Manchester United nayo nyene ija indani rahomba ngira niyo equipe turiko turabona muri no myaka ishika kuri ngaha bahinduye ico no kwita ama sponsoring officiel nk'incuro zishika kuri 5 urabona neza yuko ni kimwe mu bintu vyatumye banadandaza n'abakinyi babo bagiye bakomeye ndavuga izina rya Carlos Tevez Cristiano Ronaldo abakinyi bakomakomeye no vuga ngenderwa ko biza gutuma amakipe y'Ubwongereza amera nk'ayasubira inyuma gatoya. Ego nuko David ko turiko turavuga umupira wo mu Bwongereza turiko turavuga Premier League ni mu Bwongereza ntitugenda tutavuze ibijanye n'uwo mupira w'amaguru muri ico gihugu cy'Ubwongereza reka turabunaho bigenda gute mu guserukira gihugu. David ndabizi nawe urabizi abakinyi b'Abongereza bakinyi umupira w'amaguru ntibakunze cyane kuja gukina mu yandi mahiganwa nabakinyi bake bamuka mu Bwongereza bakina muri Espagne nabakinyi bake b'Abongereza bakina mu Budagi nabakinyi bake b'Abongereza bakina muri Serie A bisigura yuko benshi bakina haji wabo imihiganwa rirakomeye kubera ko umugwi wabo utigera ushika kure Three Lions mu guserukira gihugu Bwongereza mu gihe ihiganwa rikomeye kandi n'abakinyi benshi bakini wabo neza cyane ikibazo ciza gose uyu munsi uri kuraraba football mu Bwongereza rifise ingorane bakinisha abanyamahanga benshi gose turagenda kuraba nk'umugwi wa Chelsea mu mwaka Jose Mourinho yari hajya no mugwi novuga yuko wari ufise cyo no kwita abanyamahanga benshi Abongereza gaza gusanga bari batatu batangura mu kibuga yari Frank Lampard yari John Terry yari Joe Cole abo barabongereza batatu batangura mu kibuga abasigaye bose bari abanyamahanga tugana muri Arsenal Arsene Wenger haraba igihe myaka ya Fabregas generation nkuko bayitango the baby boom ubona neza yuko agizwe Fabregas Van Persie urasanga atamwongereza numwe atangura mu kibuga même na capitaine atangura mu kibuga yari Francesco Fabregas nta mwongereza numwe yarahari ivyo bireza gutuma bigira impact kuri equipe nationale bitandukanye ndaza guha karoro no muri Espagne uraza kubona yuko umumenyereza bazana nawe nyene ubwiwe ntiyaba ari umwongereza ngira tubibuka nk'amazina ya ba Sevin Goran Eriksson haravayo aza Fabio Capello aravaho urabona haza Roy Ogoson nubwo yashoboye gufata ibintu mu minwe naho nyene ntivyari ko bigenda neza waraneze yuko ata cyo no kwita dominance canke kwiimpose canke kuja hejuru kwa Bongereza muri go higanwa bitandukanye gose n'uyu munsi tuko turabibona kuko uyu munsi za gusanga mu mupira mu gihugu cy'Ubwongereza nimba hari abakinyi 10 b'imbere uraza gusanga mu Bongereza batatu minimum batatu ndavuga izina rya Raheem Sterling ndavuga amazina akomeye ya Marcus Rashford ndavuga ba Dele Alli ngira twaranibonye no mu gikombe cy'isi yose cyatanze cyo no kwita ivyamwa aho Ubwongereza bwari bumaze imyaka igera kuri 28 badashika hehe muri demi finale y'ihiganwa ryari ryose rikomeye quart de finale ya barrière bacha bavamo donc urumva neza yuko kutakinisha cyo no kwita Abongereza biwabo bagakinisha abanyamahanga byaratuma equipe mu guserukira gihugu ubura abakinyi abamenyereza kutagira abamenyereza baza karanga ku mupira w'amaguru mu Bwongereza byaratuma equipe nationale y'Abongereza the Three Lions ata ama success bagira canke badashika kure bitandukanye gose no muri Espagne 2010 kugira Espagne ishobore gutwara ico no kwita Coupe du Monde bakagira nibihe vyiza bikurikira warabona neza yuko equipe nationale yari biwakiwe ku migwi itarenga 3 FC Barcelona Real Madrid na bamwe bagiye batandukanye navuga Sevilla Valence n'indi migwi novuga igiye itandukanye n'umumenyereza yamukaho nyene muri Espagne nyene donc uraza kubona neza yuko umugwi cugira ico no kwita ibihe vyiza mu guserukira gihugu. Ego David ikindi naco gishobora gutangaza abatari bake kuko bakizi kuko si bose bakizi hari abaca bimenyera ngaha nuko atamumenyereza w'umwongereza aratwara ihiganwa ryo mu cyaro cyambere cy'igihugu cy'Ubwongereza we kuva gitwa Premier League nta mumenyereza numwe arashobora gutahukana irihiganwa ryitwa kuva bahinduye ico no kwita forma yabo hatoca tuvuga yuko abamenyereza b'Abongereza atavyo bazi canke atari benshi mu ihiganwa ryo mu Bwongereza bifise insiguro yiye bifise isiguro ivuguko uyu munsi uri kuraba amakipe menshi y'Abongereza nta bamenyereza b'Abongereza bafise ayari hejuru yose ntibagira icizera abamenyereza babo kubera bivana hehe burya ishuri ry'abamenyereza rikomeye uyu munsi
riri he riri mu gice ubudagi ubwa mbere bari mu gihugu cy'ubutaliyani aho barafise ijya system yitwa Catenaccio aho bari bazi kuzibira gose kurusha abandi warasanga neza yuko mu myaka y'ibihumbi bibiri cyangwa mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1998 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2003 wara neza yuko football mu Butaliyano yari football ikomeye gose bivanye na system defensif bakina kujinya mu bakugara amakinisha ama contre attaque n'igikebe cyangwa ingufu donc bitandukanye gose n'uyu munsi uyu munsi hari ico bita the Jagen pressing ni kidage donc kujya kurondera umupira imbere ubona neza yuko n'umumenyereza Jurgen Klopp aravyumva gose fata abamenyereza b'abadagu uyu munsi ndaguha nk'izina rya Julian Nagelsmann asanzwe ari muri Rasenball Leipzig n'umumenyereza novuga kiri muto mugura abona neza yuko filosofi yiwe nta equipe nimwe atojamo ngo yiyempose biratandukanye gose no mu gihugu cy'ubwongereza birabuco kintu kiracahara uyu munsi peut-être tuko turabona amazina yuko aravuka hirya no hino generation shasha nibaza yuko ishobora kuzana ivyama ndavuga nk'izina kakararo nk'umumenyereza wa Chelsea uyu munsi Frank Lampard ndavuga Steven Gerrard ku rundi ruhande muri Ecosse muri Glasgow Rangers urabona neza yuko namazina novuga yuko ariko araduga donc bitandukanye gose n'imyaka y'inyuma aho twaza kubona Kenny Dalglish waramuhaye amasezerano mu mugwi wa Liverpool muga ntivyashoboye kugenda neza nivyo arabaye igikombe novuga yuko kitari igikombe bakinira canke igikombe novuga ba testa abakisore b'abakiri bato ico gikombe ni ca Carabao Cup urabona neza yuko ni igikombe ashobora guha Liverpool mu mwaka wa 2012 mugabo uri kuraraba urundi ruhande uraza gusanga abamenyereza b'abongereza n'ukuri ni ikintu bakitegerezwa kuba baraba amashuri yabo bakayashira mu cyo no kwita ubumenyi bukomeye Ego Davi imbere yuko duheraheza kuri aya makuru yacu y'uno munsi turiko tuyaga kubijanye n'icicaro ca mbere mu Bwongereza Premier League ni iganwa rikomeye cyane ku isi bivuga ko ari iganwa rya mbere rikomeye mbere ari naryo iganwa ririmo amafaranga menshi mwashoboye kumvira ibitari bikingene ryatanguye ngene imigwi yevoliwe inge y'amahera yavuye hooliganism ingene yagiye irabica bigacika mbere ibintu ntibigende neza rimwe mwumvise igituma abakinyi bihangange benshi tutabasanga mu Bwongereza na hari iganwa rikomeye twumvise igituma umugwi Bwongereza udashika kure naho bafise iganwa rikomeye Davi mu guheraheza ibintu abantu batazi kwiganwa ry'Ubwongereza bomenya nibiki uhere kutubwira mbega iganwa ry'Ubwongereza hariyo benshi bararira mugabo bashobora ko batazi ati mu cicaro ca mbere hari imigwi ingahe neza cyane mu cicaro ca mbere hari imigwi 200 kamere kuri ico kibazo nyine hari imigwi 200 hari imigwi 200 misi yose kwiganwa ritashe hategeza kuduga indi migwi 2 donc aduga imigwi 2 hagakoroka ibi itatu harakoroka itatu hakaduga iyindi itatu itatu iduga gute cyatuja muri championship ni cicaro cyo ni cha kabiri mu Bwongereza bigenda gute ni imigwi 2 ya mbere muri championship mu cicaro ca kabiri iraduga iyindi migwi gora ku wa gatatu gushika ku wa gatandatu haza kuba ico no kwita ico no kwita ntuze haba ico no kwita playoff ihereye ku mugwi wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatandatu ivyo bigenda gute ni higano bakina su forme ya demi final na finale usinze final achafa yahavya ya migwi ibiri imwe yaduga donc bishabiza gushira donc bishabiza guforma imigwi itatu iza kuduga mu cicaro ca mbere mu gihe imigwi itatu iba yamaze kubikoroka ndagaruka kandi mu benshi mu bintu batabazi burya waruzi neza yuko umukinyi novuga yuko amaze kugira iki mukinyi amaze kwigaragaza mu nkino nyinshi kugeza uyu munsi benshi ngira bovuga nka ba Ryan Giggs ariko siwe ni izina ry'uwita Gareth Barry umukinyi yaciye muri Aston Villa agaca muri Manchester City uyu munsi mu myaka y'inyuma yari mu mugwa wa West Bromwich Albion afise inkino amajana 653 amaze kubakina mu gihe umukinyi novuga yuko amaze kwinjiza ibitsindo vyinshi muri igana rya Premier League n'izina ryo witwa Alan Shearer no mukinyi novuga yuko uyu munsi afise amateka adasanzwe gute niwo mukinyi amaze kwinjiza ico no kwita ibitsindo vyinshi bakanganya na Mohamed Salah kuhiganwa rimwe kuri epreuve imwe ya Premier League ibitsindo 32 atabandi bantu barashobora kuparvena kubirengana Ego David usubire twibutse ariko baraba Inside Sports ko bashobora kutwandikira ubutumwa bugufi canke bakatwakura kuri WhatsApp canke bakatwandika message kuri WhatsApp baciye kuri 75 550 gutyo bagashobora kubaza ikibazo kimwe canke bibiri ibibazo bitandukanye David ari ngaha kugira ngo ababishure ku bibazo byose mwashobora kubaza bijanye n'ihiganwa ry'Ubwongereza ngira ngo abatari bake ntibari bazi kumbure ingene imigwi iva mu cicaro ca mbere iduga mu cicaro ca kabiri ingene bigenda hanyuma David amahiganwa menshi turakunda kuvuga icicaro ca mbere icicaro ca kabiri mugo ndazi ko mu Bwongereza hari icicaro ni ca gatatu ni ca kane kuba tabizi bimeze gute
nivyo icyicaro cya gatatu gisanzwe cyitwa Ligue 1 mu gihe icyicaro cya kane cyitwa Ligue 2 donc Ligue 1 imeze gute Ligue 1 bugifise icyo no kwita forma imwe cyangwa ifise umwe itunganyije cyo kimwe na championship ati championship imigwi ningahe imigwi ni 24 yego mu gihe bakina inkino 46 ku mwaka donc bitunganyije kumwe haraba cyo no kwita playoff nabo nyene haraba imigwi ibiri iduga d'office donc ata ama playoff barinze baracamo mu gihe umugwi umwe ari uza gukina watsinze icyo no kwita izo nkino zishika kuri izo nkino zibiri harimo demi final na final iza kugira baca bagira icyo no kwita baca baja muri division ya kabiri no kubitunganyije. Hariho ubutumwa ndonse umuntu atwandikiye avuga ati turabakeje cyane kiganiro kiraryoshe cyane muratubwiye amateka akomeye ya Premier League ati tubamenye ibitari bike agashimira David na Prosper natwe tukaba tumushimiye. David hari ikindi kibazo je abantu bamaze kumbaza nkacishura mugabo ico gihe ntiyari kuri televiziyo ntiyari live kugira ngo bashobore guca babaza kindi kibazo ni kubera iki mu Bwongereza imigwi yose igwanira kuja muri Big 4 igwanira niburi kuronka ikibanza kimwe mu migwi ine ya mbere we nivyo ugiye mu migwi ine utabuzitika yo kuja hehe muri UEFA Champions League izankino ziburayo mu gihe imigwi ibiri wa gatanu n'uwa gatandatu aja hehe aja muri Europa League d'office mu gihe umugwi watwaye FA Cup cya gikombe cy'Ubwongereza kitunganyije ku gihugu nawe nyine aja hehe muri FA muri Europa League mu gihe mukinye mwese musanzwe mararonse itike yo kuja muri Big 4 doko yo kuja muri Champions League mu mwaka ukurikira baca baraba umugwi w'indwi ucugenda d'office donc urinda kuca mu barrage mugabo uragenda ugira icyo no kwita troisième tour préliminaire hanyuma ukagira barrage hanyuma ukagenda muri Europa League donc nuko biro bitunganyije kera bafata imigwi ishika kuri 8 yari ine muri Big 4 ine ya mbere nine ikurikira gushika ku 8 yose yaja muri yakija mu bikombe vy'Iburayi ego hanyuma ego urabivuze neza ko batari babizi mbwa bikendi naca abantu bashobora guca bibaza aho nyine bashobora kuza ati mbega kubera ko mu Bwongereza muri Champions League hagira imigwi ine icarimwe mu gihe tuzi ari ibindi bihugu bikomeye usanga hagenda imigwi 3 canke 2 ubwo budasa buvahe ni coefficient ni biharuro novuga UEFA ishirahamwe ryo mu gupira w'amaguru Iburaya bashizeho hari burya uko umwaka uheze champion bagenda bararaba ingene zagiye zirakurikirana mu mwaka novuga 3 iheze mu gihugu ca Espagne nico cafatiye ya mbere Liga Santander uraneza yuko imigwi ya Real Madrid FC Barcelona Atletico Madrid ari imigwi yigenza neza gose muri UEFA Champions League bitandukanye gose n'umugwi wo mu Bwongereza isuye kugaruka uyu munsi bivanye n'ingingo FA Football Association yafashe yavuze yuko mu gihe umugwi wo kwigenza neza mu gice Bwongereza ugashika kure mu mahiganwa y'Iburaya apa ya mahera baronka mu Madura TV turabona neza yuko umugwi champion ihiganwa riheze umugwi urashaka kuronka imiliyoni 175 z'amafaranga y'amapound wabaye wa mbere urabona neza yuko FA yacivuga ati ayo mahera uzocuronka ibice bigana kuri 20% y'ayo mahera waronse tuzokongerezako bacha baguha iruhande yajya waronse bacha kongera gwa 20% ibice 20% yajya yani neza cyane kubera wa wigenjeje neza ugasubira kugarukana isura nziza y'umupira w'amaguru mu isura nziza ya Premier League y'Iburaya kuko twarazi neza imyaka y'inyuma warabona neza yuko Premier League warabona nta migwi yari ihari aho twege turabona imigwi ya Bundesliga Bayern Munich Dortmund ari ishika kure mu gihe Espagne yoyo yari yamaze gutsimbatara muri ivyo bibanza aho wagenda gukina ugasanga quart de finale cyangwa demi finale niho buri imigwi 3 cyangwa 2 yo muri Espagne itegezwa kubihara mu gihe Premier League haci ico no kwita crise mu gihe bariko baragira ico no kwita mu bijanye n'ubutunzi bo bifokariza gose kuhiganwa gibaho kubera amafaranga yari arimo FH ivuga ati tugiye kongereza amahera mu muguzi wa wigenjeje neza mu gikombe cy'Iburaya kugira dusubire kugarukana ya sura yacu y'umwaka w'ibihumbi 2006 n'indwi n'umunane n'icenda aho imigwi 3 yo mu Bwongereza biri muri demi finale. Ego David umuntu rero yovuga adakekeranya canke atihenze yuko umugwi wo mu gihugu cy'Ubwongereza uri kukina Premier League bawutoje hagati yo gutwara igikombe cy'Ubwongereza champion y'Ubwongereza na Champions League umuntu yotora gutwara igikombe cy'Ubwongereza ko numva ayo mahera atanga umengo ararutamwe umuntu aronka yatwaye Champions League we araruta amahera umuntu atwara Champions League mugabo urumva kabijya bace bashiramo bace babwira ati kini nkino zose kuko iyo bavuga ati twe amahera turayabaha ntacyo bitwaye uraneze ko nk'imigwi yo muri gihugu cy'Ubwongereza ariko aragira course muri Champions
Champions League no muri Premier League akabona ahantu hose ko bishobora gukunda uraza gusanga ahevye Champions League akaza muri Premier League gose kugira ashobora gutahukana ihiganwa agafaranga kinjira kuko ayo mahera biraza gutuma uzo kuraba uyu munsi nta FIFA Fair Play Finance iza kubakorako na FIFA Fair Play Finance iza kubakorako kubera iki bo amahera barayinjiza barayaronka bitandukanye gose no mu migwi ya Paris Saint-Germain na za Real Madrid canke Barcelona amahera barayaronka mugabo bobo uburyo bayakoresha ntibikenewe ko barinda baragurisha umukinyi w'igihangange kugira bashobore kunjiza amahera ibisohoka n'ivyinjira donc uraza kubona neza yuko nimba Manchester City uyu munsi bayihagaritse amahiganwa abiri ya Champions League ni kubera no vuga yuko abana bahaye cyo no kwita amasezerano canke ni kubera mu myaka y'inyuma basohoye amahera menshi atayo bari ko barinjiza kuko ibi vy'amadroit TV inyuma yaho Sky Sport BT Sport bafashe cyo no kwita uruhusha uburenganzira bwo kwerekana kudandaza amasanamu ndakumenyesha neza yuko uyu munsi tuko turavugana nawe uyu munsi bariko baraturorera bashiramo cyo no kwita amafaranga agera ku miliyaridi zitandatu ni miliyoni 92 z'amafaranga y'amapound bahereza imigwi kugira bashobora gukina amahiganwa urumva neza yuko ayo mahera ni menshi bateza baduga uko ihiganwa ritashe bagenda baraduga ayo mafaranga ni menshi cyane arateye ubwoba David mu guheraheza ngomba ndakwaza ikibazo nta wakintumye nta nurakimbaza mugabo je ndakunda kucibaza mu gihugu cy'ubwongereza ni higanwa rikomeye koko nkuko twabitubwiye cyane ukabitubwira ya nino mugabo hari ikintu maze iminsi mbona ni naryo higanwa imigwi birukana abamenyereza cyane neza bifise insiguro nyabara barabikana gose kubera mu masezerano basinya umu boss cyangwa usanzwe ayoboye umugwi kuko uyu munsi ukora imigwi yose mu Bwongereza myinshi 60% ifiswe n'abantu bakora ivyabo bava mu bihugu bitandukanye imigwi abimigwi ine ya mbere mu Bwongereza uyu munsi ifise n'abantu bagiye batandukanye Liverpool ifise na Fenway Group n'abanyamerika Manchester City Mansour no bava muri Emirates Arabie tugende kuri Leicester City asanzwe yivira muri Thailand nyakwigendera umuhisi yagiye mugabo yapfiriye muri Equateur urabona neza yuko umwana wa yasigaranye uyu mugwi Chelsea Roman Abramovich no mu Rusiya Arsenal bafise Kroenke tugiye muri Manchester United Famille Glazer urabona neza imigwi presque yose ifiswe n'abikorera utwabo bashiramo mahera mu gihugu cy'Ubwongereza ubacabwira umumenyereza ati jewe hitagenze uko cutaha urabona neza ngo twarabanye muri mugwi wa Chelsea Chelsea niyo mugwi wa mbere mu myaka 10 birukanye abamenyereza inshuro zishika nka zine zitandatu d'ailleurs uhere kuri Ranieri ushike kuri uyu munsi aho tugeze kwa Maurizio Sarri Lampard abamufata hari cyo bisana none najya amahera menshi ari muri rya higana we amabira sana gose kuko uyu munsi nimba nkoresheje amahera nkazana abakinyi ushaka ndaguhereza ivyo ushaka vyose umukinyi uramuvuga nkeneye naka aramuguhereza nanje ico nshaka nishanje nkeneye intsinzi nkeneye kukina Ligue des Champions umwaka ukurikira nkeneye gutwara igikombe voilà ni evolution nkeneye igikombe kanaka umusaba ivyo ushaka nawe ukamuhereza ivyo akeneye nuko David turiko turasozera ikiganiro cacu Inside Sport twaho tuguma dusaba abaturaba yuko bashobora kutunkira ubutumwa bugufi bakatwandikira kuri WhatsApp canke bakadutelefona kugira ngo bashobore kubaza ibitandukanye turumva ko benshi bahamenyeye ibitari bikengira ngo nta nibibazo bafise uko ibibazo byose twari dufise wavyishuye David ndagushimire cyane kubona twakoranye neza kino kiganiro ca Inside Sport kiganiro kigira kabiri ndagushimire gose Raymond Prosper nongere shimira abashije kudukurikirana ndabifuriza pasika nziza bose urakoze cyane na jewe sinogenda ntashimiye bagenzi bacu mu buhinga bw'ivyuma Nestor na Claude bariko baratuma aya masanamu bashikira sinokwibagira uri ujejwe amajwi nawe nyene ariko arakora ibikora inka kugira ngo amajwi yacu ashobore kubashikira kumbonesha kuri wanyu atankomanzi Alain David Raymond Prosper twabashikirije kino kiganiro tubahindi sanga mu kiganiro nk'iki ku munsi wa gatandatu uza tubifurize kugira pasika nziza mu banyu no mu vyanyu murakoze